jewe uko biri kose ndi mu bantu bayinjiye ubwa mbere Yego. nderuka kurutira amafaranga ashika 500. Oh wow. That's good. Nayinjije nakoze iki? Narayabonye. Warayabonye arije. None warayaruti? Cyane. Hari wakwirutse inyuma. Hari wumva yidoga. Ikada. Amafaranga nubu ntakekeranya. Nayinjije muga ntavyo ntawo. Ndazi nubu hari ko amafaranga. Ndaza kuri abaduje kiganiro. Ndazi ko ariko. So amafaranga nkuko twayivuze natanze inzira azana namu. Sinzi abariko baradukurikira sinzi ko bariho uwafyinye nkanje. Je naherutse nkireya nukuri nasubiye kuraba nti reka ndabe bya bintu bigize. Nsanga ko amahera yeragwiriye ntazi ngo byagenze gute. Ariko mwavuze ko mwifuza kura n'abadandaza. Baravyumvise no n'abadandaza. Mugabo urada ko abashomeri biyongera buri mwaka kandi bakiyongera kuri babandi bari basanze basanga. Turashaka kurya mu munsi umwe abashomeri tukavyoka dusanga baduhinduri kandi kubahagarika bizotugora kuko hari inzara ntihavyuka inzigo gusa havyuka no kwiyahurira ku munsi internet ntiyari kuba karyo kuri ugo gwaruka guhisha uvuze kuko ndazi nabo benshi uvuye wagize ka mu masondaje harimo n'abafite amatelefoni kandi manini ego mugabo atinjiza amafaranga nyimba waraciye mu ishure mu ishure bisigura yuko wararose ubumenyi bwo guhangana n'ibibazo vy'iwawe ukabitsinda hanyuma ugahangana n'ibibazo vy'abandi nabo ukabatsindira ukabereka inzira we are pathfinders nahandi ho ntaco vyo bavya bimaze kuja kurigura aje mu ishure kuko n'utagiye mu ishure arabaho ahubwo uravye nabo usanga bamwe bataciye no mu ishure nibo usanga batunze babandi baciye mu ishure yandi majambo rero ni amadiplome yarakwiye gutwara abantu bataciye mu ishure systeme de rotrema imeze gute systeme de rotre we numbwiye ko yaruti yaruti gute oya ofete yisigurire ana abantu mbo systeme de rotre ni kintu coroshe cyane Okay, yes. Reka tubaramutse tubipfuriza amahoro y'Imana n'abantu maze yongereka amagara meza n'amafaranga. Nitwa Omdi Shanyuma ndabaye ikaze cyane kuri Agaciro Media. Babwira abagenzi ko no munsi twongeye gutumira Felicien Nkurunziza. Je ndamwita mu Panafrique. Hano maze kubona komisiyo sindaguhamagara Panafrique. Okay. Nta kibazo. Turabanyafrika. Cyane. Voilà, uyu ni chef wa cyange watanguje Nerebe ushize twarakoze ibiganiro bishika bibiri byose ayisigura ariko twabonye ibibazo byinshi uno munsi agarutse kwishura bagenzi ibibazo byanyu ariko kandi naje yishure gwanje tuguyikaze cyane murakoze cyane nandi ndabishimiye ko mwamu mubutumire binyereka yuko ivyo tuganira biri n'agaciro nkuko ari ku Gaciro Media cyane biri n'agaciro uravye inyuma yuko dukoze ibiganiro bishika bibiri umengo yego feedback imeze gute abantu bumvise ikintu nkagiye kivukishwe n'umurundi feedback wayibonye gute kimwe ndabashimiye cyane ndakeza n'abantu bakurikirana ibiganiro Gaciro Media kuko baraca mu kadirisha bakambaza ibibazo vyinshi cyane kandi abashimira cyane kandi ahubwo ndabasaba yuko bongera bakaguma bambaza aho batasha gutahura rero umusaruro kuraboneka hari abariko barabeshwaho n'uyu mugambi twavuze urabona no muri groupe ko aguma bagira amarotere ari benshi kandi dufaranga dufadika twegeranye irya nino umuntu atumira n'abandi batarasha kwashika baza birabire uko bifatanya urugamba ikibazo je nka cyambere nza kugira jewe uko biri kose ndi mu bantu bayinjiye ubwa mbere nderuka kurutira amafaranga ashika 500. Oh wow. That's good. Nayinjije nakoze iki? Narayabonye warayabonye arije none warayaruti cyane hari wakwirutse inyuma hari wumva yidoga ikada amafaranga nubu ntakekeranya nayinjije muga ntavyo ntawo ndazi nubu hari ko amafaranga ndaza kuri abaduje kiganiro ndazi ko ariko so amafaranga nkuko twayivuze natanze inzira azana namu
hariho abarabambwira ngo tudugirize inyuguti nto si jewe ni mwebwe amafaranga avura mwebwe kwinjiza rero kurya nagiye ndabisobanura ndaja gusubira ndavyibutse kumbure yari gihe umuntu avyumvise ijyambere ego birashika ko ari umuntu avyumvise bwa mbere ona yuko abantu benshi waci utanga link y'Agaciro Media abantu benshi bari mu bihugu bitandukanye binjiye bakoresheje link y'Agaciro Media umuhora w'agaciro w'ikinyamakuru Agaciro Media rero ndakuvuga iyo bariko barasuma za bonisi abadandaza bariko baratanga singa tabatiko turavuga 10% guma jako nubu woga ugiye hajya muri konti yawe urabona maresi bagiye baguha iyo amafaranga yagiye azanana no kuvuga yumvira ufise nk'abantu 1000 bose bariko barasuma naho boguha dufate baguha 0,5 $, ku kwezi kuko baguha duke agwa 0,5 $, izo ni $500 zibazinji umega tudafatika ariko twegeranye tuzana amafaranga bago nk'umuntu yumvikana nk'ubu nkatwe nuko ngira ngo ari system nshasha abarundi batarayimenyera bayimenyereye kumbe no cambo mukiraho hocu umukire gose aha jenzi neza yuko nimba nk'ibihumbi byinshi bidukurikirana ngaha byo ikoresha oui none rega y'amasiro sije yaguhaye sira societe yaje yaguhaye twege ni canal de distribution no kuvuga wayahawe na boss wacu ariwe musumi agenda go to 0,0 nona nk'ubu nk'aba bantu bose b'abarundi dufise miliyoni zikafi 15 dufate ko batunzwe umuryango famille moyenne n'abantu batandatu muri bo miliyoni 15 zo zitunzwe nizo miliyoni 15 kugaburira gatandatu nibaza ko ari nko mu miliyoni nka zibiri zirengako zitunze izo zindi miliyoni kuri konte yawe hariko abantu bashika nk'ibihumbi nk'ijana basuma buri munsi ntiwobura amafaranga ashika nk'ibihumbi nk'amajana 500 wamwinjiza buri munsi ku munsi ego kandi bari kwasumisha turi dukeyi twamatuzi yuko twaje inshuro nyinshi aho roce dushiramo n'abandi bo hanze nabo ubona ko iki nyamakuru cyawe gikurikirwa n'abantu benshi naho rero amafaranga yazananye ahanini kuko nurasuma wese ndakora wasumye urukuriye kone gusaba bakondo curata na kone yanuziri none okay mbaze sinzi abariko baradukurikira sinzi ko bariho uwafyinye nkanje je naherutse nkireya nukuri nasuye kuraba nti reka ndabe bya bintu bigize nsanga ko amahera yeragwiriye ntazi ngo byagenze gute ariko mwavuze ko mwifuza kura n'abadandaza baravyumvise no n'abadandaza muri kano kanya hano mu gisagara ca Bujumbura turafise amashop canke amabotike ashika 70 bariko baravyumva abariko baradukurikira ahubwo rero baca bashaka kwirukirayo kuko urumva ugiye kwasumira urunguka oui nibaze basume aho gusumira harabonetse none izo bazisanga hiye hari ziri mu Kanyosha kuri Shanike Kamenge hariyo n'iri Gitega n'iziri zibiri ziri Ngozi izindi zose zisigaye si hano muri centre ville Kanyosha Kamenge Shanike ikibazo none uyu muntu ariko aradukurikira aza kuzimenya gute bazori bagenda barabaza ngo tubwire wowe urakorana n'irebe oya muri kano ka turazipiblia muri groupe kuko turiko turahinyanyura iki gice bita e-commerce kurabona ibintu tugera dukoresha vyinshi bizanana hanze y'igihugu cacu bo babikora bakurikije gahunda zabo bagezemo kuri technology yabo unatwe tuko turakora ibinyafrika bihwanye naho tugeze nyene abari buraya na Amerika bamwamagati dushiriremwo ati ikintu ca credit card de credit nabwo cyo nakoze ikintu cy'ikinyafrika izo valere za credit card nazishize mu ngaye mugabo shitsi wanyu namwe nzobishikamo nta kibazo ntinubu mufashije mugatangura gusuma mukoresheje system kubakorera kubishira kuri ku makarte credit nta kibazo mugabo rero ngaha muri kano kanya turiko turahinyanyura e-commerce kurya imeze uko tuyizi e-commerce abantu bazi za Amazon za Alibaba sindi kurya zubatse hari uko turiko turazihinyanyura turiko turahinyanyura plan yiwacu kugira ngo bikunde abanyafrika iborohere rero muri ico gihe abadandaza bose tuzobaha umuhora
bapibliye ko ibidanaza vyabo Yego. bashireko n'amafoto y'ivyabo hanyuma ca tubakreyera ko link bashobora gupartager kugira nko kuri TikTok urabona ushize wakanga kuri TikTok urashobora gupartager ukagahiriza abantu hanyuma kandi nabo abajene baguma baryamye badafite icyo bakora basufumuje mu gitanda uzora ivyo abakomerisa bapibliye ko uko ufyonze kuri aho kantu kakugurura uzoca winjiza amafaranga ubona ubu YouTube mwega aba YouTuber nimwe mwijiza amafaranga ubwo twe tuzo turabakurikirana amafaranga twinjiza ubu rero gaha muri nebe twatubicurike twebwe ari twinjiza none nk'ubu turatanze information none umuntu ariko arayikurikira yahisho tumusabye nashaka musave mugabo business mugabo no musi kuko nabo yakoresheje amamega nawe yadepanje kugira ngo abirabe twege rero genda igihe ariko n'ubundi ubumenyi buragugwa buramigugwa nyene mugabo rero ubu tugomba tubicurike twege iwacu amafaranga azokwinjiza waravye akantu uruguru y'akantu okay ugure nk'udufota 1000 n'ibintu n'ubura n'akadimire kabakinje basi bapfume baronka ikibatunga gabutyo ndaca kubabwira igituma nabishizemo hari impamvu ikomeye tutagavye turashobora kuryama ari amahoro mugabo urada ko abashomeri biyongera buri mwaka kandi bakiyongera kuri babandi bari basanze basanga turashobora kuryama umunsi umwe abashomeri tukavyuka dusanga baduhinduri kandi kubahagarika bizotugora kuko hari inzara ntihavyuka inzigo gusa havyuka no kwiyahura ku muntu aho rero abakomerisa tugomba kugira uruhara taruko zaba dusanga ivyacu turyama tugaye tugasanga babimenye ko baravuga bati nugupfa nitwamena ijya botiki ya naka tukayora bijya birimwo badufashe bazozira mu mbimba tuse kurya umuceri n'ibiharage turyame ati batadufashe naho tuzobifungurira iyo tugeze ivyo rero mu mitwe y'abajene beshi mpurangene ndagira ko amasondaje ndavyumva ko bibarimo none mugabo we nk'uno munsi reka tugukeze ko washoboye kwiyumvira ikintu kinini kumbure cyo hakaza abantu murakoze kandi nanje ndabakeje ko mwaduhaye micro ngo dushoboye kuvuga batumva merci beaucoup ariko uyu munsi internet ntiyari kuba karyo kuri ugo gwaruka guhisha uvuze kuko ndazi nabo benshi uvuye wagize ka amasondaje harimo n'abafite amatelefoni kandi manini yego mugabo atinjiza amafaranga ikibazo abantu benshi baje kwiga barondera amanota ntibiga barondera ubumenyi aho ni ku mashuri ahari mu mashuri rero bipfira hariya aho baragaze yuko no muri education babiraba neza bagategura inyigisho zihwanye naho igihe kumuri kigeze naho igihugu kigeze n'ubutunzi gifise gikeneye sinzi igihugu naciyemo nirwa ndavuga nta ministère de l'éducation ihari birabaho nuvuga akarere kose kari organiza okay nkubu dufate nk'ababagwiza tunga dufise fate abagwiza tunga tuzi barashavuga ati mu myaka 5 dukeneye abakozi bafise profil par exemple bazi guhingura amabuye y'agaciro nk'akarorero ati dukeneye mu myaka 5 kuzohingura amabuye y'agaciro araha bagaca rero babiha umugwi w'abahinga w'igihugu mwako karere ugaca bashinga ibisata bivyigisha wigisha ugenda rukicara ukaraba amamodire ajanye n'ico kintu abakwiza tunga bakeneye baca rero bahejeje izo modire baca rero bakirugwaruka bakagwigisha baruganisha kuri babakozi babagwiza tunga babasaba bagera guheza amashuri abagwiza tunga mu gusoma igitabo niho babari mwese bari ngaho nabo yatumye arukumviriza arabatije mu murya batera babajana mu mashantier yabo kuko nibo babakomanze ni commande ahubwo donc igihugu ca Canada bana ko yuko gisema territoire nkangahe menga ni 10 sindi kwaje ariko naje usanga nka Quebec yejo kugira ivyigwa vyayo mugabo vyatowe nande n'aba entrepreneur bafadikanije na guverinoma twe twifuza kwa karere gutera imbere zibyo bavuga Ottawa ikagenda gutyo bavuga Montreal iyo organiza kuko nibo izi akazi gakenewe muri iyo region muri iyo province Quebec nizi iterambere ry'ako karere
le potentiel ihari kuko nyimba muri Quebec hari amabuye y'agaciro muri Ottawa ashobora kuba atayariyo hashobora kuba hari amazi y'agaciro ahandi muri Quebec naho hari amazi arura rero urumva bagomba guca biga bakigisha abantu bahingura ivy'ubutare abandi bari bakabigisha bivaye n'ivyo bafise bagaca baza produit bazishorera hahandi badabifise abandi bakaguma bahana vice versa mugabo kirazira ko umuntu bamuforoma bataniye bamujana uku kuntu rero abantu biga ntibaronke iyo baja urabatirisha urakwita magendera bakaja guheza diplome bafise zidahwanye n'ubumenyi bafise kandi hano bagize commande bica bica intege abasigaye inyuma gatwe uno munsi urumva ntawabakomanze mugabe icerekana yuko dufise abantu benshi batafite ikimaze igihugu nuko baheje amashuri ari benshi bakirirwa baryama amatelefone ugasanga umuntu atunze telefone y'umuriyoni mugakakubwira ngo arashomereye ahubwo ushomeri buri mu mutwe iyo telefone yigurisha uwo muriyoni ufate mu minwe genda ugure ya desase nkari cyane ya truas Raska 700,000 700,000 naho uja kuri birengarenga woshobora guhera nga ahubwo twebwe mu myaka 3 tugiye ukwiza dukora nibuka ko kwari ukwezi kugira gatanu tutangiye gukora ngabo mva twatangiye dukora ibiganiro by'iterambere tujuru bihumura abantu amaso hari umujene yambwiye ati genda heje kaminuza ngahe Bujumbura ndafise isoni ndumugabo w'ubwanwa kuje kwa onkire ndindira bahisha gaceri n'ibiharage ati kandi ndafise telefone iyi telefone nyanda yigurisha chani dure ku gatumba ugatumbi wabo hari mucankuzo sinibuki komine mbwambwe ati naciye nshika ndaguramo ingurube ndavuga nti amafaranga donki telefone fise numutahe ariko numva nifuza kuzoyigura mu nyungu Eche tangura mu ngurube mu nyuma raje. Mu ngurube meza 3 biguha ibibuguru bingana gute. Umunsi bafite urutelefone bw'agatangaza n'ababanyi baza kuraba. C'est ça. Kandi mu nyungu. Mugabo benshi tubarabe harya mu mazu yacu. Ni baki badafite ama smartphone. None nk'ubu basi mudashowe nawe kuja korora nta kibazo. Mugaca mujanga muri abajene 10 kavuga ati izi telefone niyo mitaye yacu. Mu gihe badashaka kuyakoresha kuri internet. Bakora internet hari amafaranga. Mu gihe udashaka kukoresha telefone kuri internet bigwa amafaranga. Moje hamwe muri 10-15 zo telefone mukazishira hamwe muca muya akazi hamwe zo telefone mukazosa kugura izindi mu nyuma mu nyungu rero ikibazo ahubwo diplome ugwaruka gwacu dufise ntizihwanye n'ubumenyi buri mu mitwe yabo ntibihwanye na gatoya kuko nyimba uri mu engineer Nyimba waraciye mu ishure mu ishure bisigura yuko wararose ubumenyi bwo guhangana n'ibibazo vy'iwawe ukabitsinda hanyuma ugahangana n'ibibazo vy'abandi nabo ukabatsindira ukabereka inzira we are pathfinders nahandi ho ntaco vyo bimaze kuja kurigura aja mu ishure kuko n'utagiye mu ishure arabaho ahubwo uravye nabo usanga bamwe bataciye no mu ishure niho busanga batunze babandi baciye mu ishuri yandi majambo rero ni ama diplome yarakwiye gutwara abantu bataciye mu ishuri nimba mama wawe yarakwigishije agakora akadene kuko nyimba ari engineer no gufata ikintu ukakiteranya n'ikindi kikavyara ikindi kazana ubuzima nimba mama wawe yarakoze ibishoboka vyose akakora ico kintu hanyuma ukiga akakurira amashuri akakuvuza akakugaburira hama nawe ukagenda mu ishure ukiga ugasohoka avuga ati kuri incabwenge mugabo gacu subira mama na kaminuza donc yaraminuje mu gisatiki birakomera ugasubira inyuma mama akabari bacha ugaburira myani majambo cyafata yo diplome yawe bayihe mama wawe mwe mu engineer shumengo mugura baci intege gose squash intege squash intege ahubwo nugukeburana none umuntu rega kugira bavuga yuko uri incabwenge nukuhangana n'ibibazo wawe kuko nawe bizi ibibazo byinshi by'iwawe ukabitsinda ahubwo sinzi wambwiye umugwiza tongaraho nka mu Burundi ngo umuntu wari we wese kwisi afite devoir yo kwibeshaho afite devoir ni tegeko yo kwibesha sina devoir ni obligation nico gituma iyo bikunaniye
uburi pumbavu n'umuryango urakwibagire kizo kwemeza yuko n'umuryango bakwibagiye bazotegura imanza ntibazokubwira mu gufata ingingo zihambaye z'umuryango uzozumva mu bandi ntibazogugisha inama na mwene wanyagize urubanza ntakwibuka muri ico gihe umenya ko wataye valeur ntibakwanka ahubwo nuko ivyo bari bakwiteze ko warabahemukiye ntibarabibona warabahemukiye buvamo uri kuragwana bakakufasha kuri Agaciro Media nk'abasanzwe bakorera kuri internet ku ma platform atandukanye yego twarahamagaye abantu donc wari wese ashobora kuronka telefone ya Android yego tumwigishe kuyikoresha yego abo mu YouTuber bashaka kandi abikora professionnel yego avec iyo telefone yego ariko hitavye abantu bakeya urabona ikibazo dufise kandi aco maze imisi ngwana n'abakozi b'Imana ikibazo abantu benshi bariko barapfira aho bokiriye ona leta iravuga ati abantu nibiyungugaye gutya bagire gutya ci hamwe ubaka ama cooperative gira gutya na gutya mugaba abakozi b'Imana bamwe simvuze bose bamwe bagaca baca mu mashengero bakizeza ibitangaza abantu ngo Imana izobura ukubigiye kandi Imana buzonzoheza igikorwa vyanyu rero aba bantu igitubona batakwitavye bagomba kubaho ubuzima bw'ibitangaza badakoreye ivyo ntibishoboka ntibibaho ubuzima badaharani bafasha kanya nteye abakozi b'Imana ntibaze basubire kwigisha izo nyigisho bariko bararuga abantu bariko baratuma abantu bapfa mu mitwe nibabigishe gukora babigisha icyo Imana yavuze Imana yavuze nzohezagira ibikorwa vy'iganza vyanyu bazosenga 24/24 basonze 24/24 kuko ushaka amafaranga ntuyakura mu masengesho ushaka umuceri ntukura mu masengesho urakora Imana yigahezagira ibikorwa vyawe vy'amaboko yawe ugafite umwanya wo kuja gusenga ugafite umwanya wo gutazira Imana ugafite n'umwanya wo gukora nico gituma na Pawulo yafashe umwanya wo kujisha ibirago amahema agafite umwanya wo kujisha amahema wo kuja gucurukama no kuja kuyadandaza hama n'umwanya wo kuja kuvuga ubutumwa kugira ngo ntihagire uwasega rero sijya ingisho vraiment turakwiye kuziraba neza ari umupastor akomeye ngaha mu gihugu nabwiye ni kombona iyo mubwiye abantu uti yindwi tuze tuyigire kwisonzesha bavyemera kandi bafite amafaranga yabo mu mifuko amafaranga bajera bakaganzura bakavyemera mbe waruzi ko abakozi b'Imana bumvirwa gusumba abaganza igihugu bo sindi naje naho babwiye ati ryama ngaho ngo Imana ivuze ngo ndagukubita inkoni zitanu ni ukuri umugabo yambaye ikoti urabona ryamye bakamushishura donc ikibazo nashaka kumubaza nti none ni gute ko numva babumvira umuntu yaratonze mu rusengero akenye ukwezi kwa mbere ukwa kabiri ukwezi kwa gatanu kurakwira 10 imyaka 5 irahera 10 irakwira none umuntu niwe kibazo canke ikibazo ni wewe mwigisha wiwe ikibazo n'urya muyobozi kwa kumvira arakumvira avuze ati twaciye ngaha aca bagenda nitwagiye nyine mugabo turaba indongozi z'igihugu ziravuga kwera zibakaburira gukora basha n'intuguti kabira ariko rero kumbure mwe muzanye Nerebe ije ukosora iki byukuri tutabeshanye mbo Nerebe hari ibintu tugomba sitwe tugiye kubikosora kose tufatira ingingo abantu twege ico dukora tufuza kuba karorero mu bikorwa n'abandi bose botumva bakifatanya natwe tugiye gukora kuba karorero mu bikorwa aho guhera kuri mayibo gushika kwifashe bukebuke kuva ku mukene wifashe bukebuke n'umutunzi bose abo bantu turifuza yuko dufatana amaboko tugakora inzira tugazica ahatagira inzira rega turazica Imana yaduhaye ubwo bubasha urabona ko igihugu cyaduhaye imbono kazoza nukuri mumenyesha makuru homme de changement tutabifashe mu minwe twega bene gihugu iyi myaka izohera tukimeze ukunyene none leta nizoza no kuguteza imbere muzi wawe no ntibikunda ahubwo umwe wese agomba guca korera mu mavuta y'imbono kazoza akagwana ahubwo yaba vyavyo shobora nka leta vraiment yotanga itegeko abanyumba 10 bakaja mu bo bayoboye umwe wese agatanga plan y'umwaka harya duhora tuja ducelebra umwaka ngo uraheze bonane
ahubwo umwe wese akaba yatanze yadepoje plan y'ivyo azokora reka ikibazo gituma ndatera imbere abantu ntibagira imbono kavuga ati je mu uyu mwaka ndiyemeje nyimbo wa munzi y'ivyatsi tindiyemeje ku mwaka uzohera mba mu mategura ubundi ati ndiyemeje yuko nimba ufise agatongo atagatongo uyu mwaka uzohera kari nk'ibindi ubu hari ibitegwa bifise agaciro ushobora gutera uno munsi mu mezi 2 mezi 3 kabutangwe gusoroma kandi ukagumusoroma akaroni ndagwa ni piripiri uteye ipiripiri umufuko sibimba amajana 3 no mu mezi 2 ntibitangwe kwama ufise agatongo ipange neza il faut que twigisha abantu kubaho bafise iyo baja apana kubaho ubuzima bwo vuga ngo Imana izobimenya uzogirana Imana yaturemye itatubajije mugabo kubaho tugomba kubishira mu ruhara tugakora rero tuye muri nerebe tugomba gutakarira mu bikorwa ico gituma nakobwiye ni abakene gusuma ni baze basume nubura no ko navutse gufurundisa imiceri ngaye nyuma ya beru naje nacaka isaba naje niyambariye udupira n'ababutura indwi yose iraheza ari kugene ari kwiruka dukeneye umukorwa tugakora ndiko ndakora hari abandi bantu ndiko ndagaburira nabo baze baronke aho bahera nawe wenga kubutaraza gusumira mu mamagaze yacu mu mashopu yacu kuri dukorera nabi ubu ndafashe ingingo aha kiza cyane urakoze cyane nkora mu mintu bere majambo usumye hari abandi bantu 12 ubu haye udufaranga duke bakabaho yego uriya wundi asumye uko nyene reka tube tumenye iyo dutera tuja hari abantu bari hano mu kinogo no kusuma bataronka n'utufaranga basumisha ni muze dusume muri systeme yacu amafaranga umasikira muri twebwe none watwaye agaceri kawe ukama amafaranga hagwa agaceri kawe ngo vya bisanzwe kuri cya giciro nyene hari wivyo wundi mugabo cyafata kagaceri ya nyungu mbafise nkavungura ubu rero harageze ko badandaza kizira ko turya mu kurya turisha power ni vyiza kurisha ifurujeti kugira ngo udukoroka abandi nabo baronko two batora babeho mu kwitunganya nabo yuko ejo bazogira ikimazi abandi baronko bahera donc burya marketing sinzi wambwiye ngo none nk'ubu ngo genda kuzaniye nk'umukiriya dufate aje gusumira iwawe je dufate ku ivyo kujya basi cyangwa ibindi byo byose agura ibintu by'umuriyoni yego muriyoni ko muri sina munini yego kandi si muto yego kubura ariko n'ibihumbi 5 kwera umma oya wakuzaniye umukiriya none uri umudandaza nturi umudandaza erega